Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbere birumvikana neza yuko usanga mutari mu bihugu bimwe mutari mu bibanza bimwe ugasanga ntimusangiye n'amasaha nico bituma ndabaha mwaramutse canke mwiriwe nizere ko mumeze neza ahanje meze neza ndashima ndakomeye meze neza shimira Imana ko bari kose ni Imana iba yatumye nshobora kuvyuka nkagera hano nkashobora kubashikiriza kiyago tugashobora kuganira namwe nkashaka ko ino video niyo Mana iba yabikoze nta buhinga bw'iwanje buba burimwo murumva neza ko nshimira Imana niko bimeze no gushimira iyo Mana niyo mushobora byose niyo ituma twidegemvya niyo ituma tuvuga twivyura taho tuvyuye muravyumva neza ko ari ukuyishimira ku muntu wese yemera Imana w'umukristo no gushimira Imana. Rero amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube yitwa Apo Business. Ni chaîne ncisha kintu bitandukanye, ama video atandukanye ashaka kukubaka emotionnellement, socialement ugasanga biragenda neza. Ni video nkora ziba ziguhanura, zikwigisha bimwe bimwe haba mu bijyanye no kwiteza imbere, entrepreneuria, motivation kugira ngo ushobore gutera imbere mu bitandukanye, gutera imbere mu mutwe, mu vyiyumviro, impanuro zitandukanye. Ni kuri no chaîne yanje Apo Business n'ahandi ushobora gukora video zimeze neza nko kuri no chaîne yanje. Rero no munsi nashimye ko tuganira ku kintu kimwe, video ntoya shaka ko tuganira ku kantu gato ariko gafise ico kamaze, gafise ico kavuga wewe yumviriza ushira kuba kuri inyigisho zitandukanye. No munsi ko tuganira ku bahungu cyane cyane ariko n'abakobwa ntimuri kure kube mvuza abahungu n'abakobwa mwa murimwo. Si video nkunda gukora cyane z'urukundo canke zingo ziki ariko ndacisha muri rimwe nka kuri video kwera mamona yuko ziba zifise ico zishobora gusigira umuntu, ziba zifise impanuro zitanga aba mu kibano muri societe tubayemwo mu mico yacu. Urumva neza yuko mbashaka ko tuganira kuri bimwe bimwe. No munsi rero shaka tuganira ku bahungu. Kera aho hambere haheze umuhungu yaja ari karakura arengeje imyaka 21 yaba yarize canke atize kuko amateko y'u Burundi avuga yuko umuntu agira mariage afise imyaka 21 irenga ko nabirenga ku munsi umwe ariko afise 21 umukobwa nawe imyaka 18 niko bimeze 18 ku mukobwa 21 ku muhungu niko amateka bitegekanya ariko ntibirekwe kuja munsi ariko yashobora kurenza. Rero kera umuhungu hageze ko avuga ati ndashaka kubaka yaragenda karesha umukobwa wo kwa naka kandi yaresha umukobwa umwe. Yaresha umukobwa umwe amaze kumwemerera ko boshora kubakana umuhungu ntawe ni mukobwa yasura kuresha yarekuwa wenyene kandi abantu barabimenya mu kibano bakabimenya abatandukanye inshuti n'abagenzi bakamenya ko umuhungu kanaka areheje kwa naka ku buryo vyaba bigoye ko umuhungu ashobora kuja kuresha n'undi mukobwa wundi. Aho hambere niko bimeze naho ntari wakera gose ariko umwe wese afise kera hiwe ivyo narabibonye ariko no munsi siko bikiri. Aho hambere umuhungu areheje amenya ati je nagiye kuresha umukobwa kanaka wo kwa naka yanyemereye tuzogira ubukwe abasigaye yuko bategura yuko bazogira ubwo bukwe bakaraba ukuntu bashaka kubishikako umuhungu akawubaka imiryango ikabafasha bagakora urwo rubanza bakubaka urwo rugo. Ariko no munsi ibintu vyarahindutse. No munsi umuhungu ashobora kuresha abakobwa 5 canke 4 kandi bose akabwira ko azobatwara bose umwe akamara ko azomutwara mu kwicumi ubundi akamara mu kwa mbere ubundi akamara mu kwa gatatu ubundi akamubwira mu kwindwi sinzi ko muhora mubibona ariko ibi mvuga nuko ndabizi niko biri. Nawe ushaka kuri no video ushaka kuyumvira ugashaka kwishira mu kibanza nimbura umuhungu ukavuga uti je ivyo ndamaze kubona canke nanje meze uko ariko uno munsi ibintu sinzi ko ari amajambo ariko byarahindutse. Umuhungu arashaka kuresha abakobwa 5 4 3 bose akabwira ko azobatwara akabwira n'amezi atandukanye azobatwarirako kandi abizi neza ku mutima ko atandumwe azobatwara muri abakobwa.
akaba azi neza ati muri aba bakobwa nta n'umwe nzotwara, ariko ntabwo bafite bwo kuvuga ko azobatwara bose ari batanu. Umwe wese akamara ati nzo gutwara 2028 nawe 2030 nawe 2030 nawe 2027 ntumbaze. Ariko iyo ngeso yaraje abahungu ro mumbwe ni gituma uri umuhungu uvuga uti je nzo gutwara nawe nzo gutwara nawe nzo gutwara, ukaresha abakobwa batanu icarimwe kandi bose ukabemerera mariage. Wowe uri kuri bizimo video nawe umeze uko canke se kumeze canke wowe uracafise ako karanga ka kera aho umuhungu yaresha umukobwa umwe bakamarana umwaka canke amezi angahe ariko akazotwara uwo nyene, cazira ko aresha abakobwa barakababwira amajambo rijambo rimwe bose ko azobatwara. Ariko no munsi umuhungu araresha abakobwa 10 bose akabwira ko bazogira mariage kandi abizi neza ku mutima ko atari azotwara. Niye mpamvu ituma umuhungu abwira abakobwa 3-4 akabaresha bose akabemerera ko azobatwara kandi abizi neza ko atazobatwara. Habaye iki? Hahindutse iki? Mumbwire icabaye. Kumbure n'abakobwa shamwa ko bamufise experience ushaka gusanga n'abakobwa muri komuzo video ukaba urazi impamvu kumbura abahungu ukabasanga ari abahungu bayaze wumva canke wumva izo bavuga uko turagenderanira twese, ukabuza impamvu umuhungu ubashobora kuresha abakobwa 3 akabwira ko azobatwara kandi abizi neza ko atari azotwaramwo. Ni yihe mpamvu ibituma? Ariko n'impanuro n'umuhungu nubwo uresha abakobwa 5 ukabona baravyemera kuko hari gihe babavuga ne babazi ne ko ari ukuri kubabwira ko ari ukuri, nabo bwa buri kuri yononera. Uri kuri yononera guma mu vyumviro vya benshi, uguma mu mutwe, guma nturonka stabilité n'ubundi. Vyari vyiza uhagaze ahantu hamwe ukavuga uti naha bitagenda neza ugasezera ukavuga uti reka ngenda. Ariko kuresha abakobwa 5 rimwe bose ukabwira ko uzobatwara kandi uzi ko atanu umwe arimwo, urumva neza ko nawe ubwawe uriko novuga ko uri kusanzaza inguvu henshi, haba mu buryo haba mu vyiyumviro haba mu majambo, nawe ubwawe biraruhisha. Rero mumbwire ni yihe impamvu ituma umuhungu bashobora kuresha abakobwa 5 azi neza ko atari azotwaramwo ariko bakababwira yuko azogira mariage nabo 5 bose kandi abizi neza ko atanu umwe arimo. Nabashimira cyane ko mubana nanje mu video atandukanye, mwumve yuko nabashimira vyimva mutima, mbashaka ko tuganira byinshi kandi biranyubaka birandyohera. Mwumve neza ko ndabashimiye. Ushaka ko utaragira sabone kuri chaîne yanje Apo Business, ubashagira sabone n'ubundi ntaco bitwara, birantera intege. Ariko kandi n'ubundi amamega mu bamuyagura amamega ni yandi ntandi mwongera ko mukaba murantera intege bikagenda neza cyane, nkabandanya ngira zindi video nshasha bikanyereka neza ko mba ndi kumwe namwe bikandyohera. Mwumve neza ko ndabashimira muri abantu banje, tuzosubira naho butaha.